papa w'iwanje yakunze umusheri w'iwanje akundana nyina w'umusheri w'iwanje birabatashe cyane gose message twashatse gukebura aba papa nyene aba papa nyene bafite iyo ngeso nabo ba mama nabo basheri iwacu bashobora gukunda umuntu umwe. Kaze bakunzi ba K90 TV mu biganiro byacu tukuma tubashikiriza ku mwanya ama interview atandukanye n'abantu batandukanye bakora mu mice itandukanye mu buzima butandukanye niko twovuga abaririmbyi abakinyi ba mareresi ababikorera utwabo ndetse n'abandi bafise ibyo bajejwe nuko kuno mwanya turi kumwe n'umukinyi w'ireresi bafise n'ireresi shasha baheruka gusohora twazangira ngo araza kuducishiriza gatoyi. So bro witwa gute wi present mazina y'abavyeyi nitwa Nuclear Foster ariko mu buzima busanzwe muri circulation muri town canke mu bundi buzima sanzwe ndimo nitwa Diamant nijyo abagenzi n'abandi benshi bazi. Diamant muri ko sora filme uguhemuka. Yes. Yeah, ni groupe imayekenye muri groupe yeah. Groupe iwacu ni groupe imaze kinini cyane imaze nk'imyaka ishika hafi 10 iriko irakora filme maze gukora filme nyinshi cyane zitandukanye kandi nziza cyane zifite qualité histoire nziza. Groupe itwa GFS c'est-à-dire Gift Films Society. Yeah. Society. Yeah. So muri groupe gusora indirimbo nako filme uguhemuka byaroshe kwitegura. Filme yo guhemuka biragoye cyane gutegura filme hajya sico kimwe n'ururirimbo kwanza. Filme yafashe umwanya munini kandi ukwiye kandi isaba kwitegura haba mu buryo haba ku mwanya kuko urazi ko dukenera ibintu byinshi ama déplacement kuduga ama location atandukanye amazu imiduga myiza ibintu bimwe n'ibisanga ari ibintu bidusaba umwanya bidusaba n'uburyo kuko kuronka inzu nziza utarakiniramo ni ikintu kigoye cyane. Yeah, so ndakubaza mbega uducishije ku bayangi aga strict nka strict yayo imeze gute two? Okay, ndishaka kuvuga nko misogana 30. Yego papa w'iwanje yakunze umusheri w'iwanje akundana nyina w'umusheri w'iwanje birabatashe cyane gose. Ivyo yarakaze sinumva ko yarasi ibindi bintu mu yarabizi ko dukundana ko yaramubona me harabavye bameze nabi sivuze ko ari bose hagusa ari abapapa abonye kamuciye imbere ntabwo ngo n'umuhungu wanje message mwashatse gutanga message twashatse gukebura aba papa nyene aba papa nyene bafite iyo ngeso nabo ba mama nabo basheri iwacu bashobora gukunda umuntu umwe kubera amahera kuko yaramatiye avec chèque ko yaramwingiza biranka umutama avuga ati okay ikihari rero ko amajambo yanse kadakwereke kigena mu cyumba tora chèque acara gatabura ga president bien 1 million charakamuha agatora kanka mugara gatora iyo suspense ngaho rero we nawe wari he ko mba yagiye mu cyumba gutanga ofete Jesse honari kuko umuntu azuya kuza kuramuhera we atabihurira ka surprise akaza kuraba so abadukurikirana baca bayiraba tumaze twabwiho bayira abantu tuyivuge yose. Homewood TV Homewood TV like Hollywood Homewood yeah Homewood TV filme guhemuka filme yo cyane ifite histoire nziza quality zose image iri mu Kirundi kuko nshobora kubanza tutegeza kubanza gufata akarere kiwacu avuye kutufata kandi karere kuko mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania hanze bamwe mu bazi Kirundi usanga bari kwadukikirana cyane. Yeah, mubona nyene biba byoroshe umuntu akabahebereye inzu akabashikana mu cyumba akagira ati genda mukine. Brother biragoye hariho abo mutima muga ntabwo mu cyumba wiwe abantu baba bafite amazu manini afise ivyumba by'abashitsi tiwa mugo sanga ivyumba ni byiza afise umutima ari tushobora gusubise nk'abagenzi amafamily amwamwe bashaka kudutiza inzu me tumaze kubara yuko turaboza inzu izindi twazikiniyemo cyo tuba oblige yo kwingeranya amahera tukaterereza tukegeranye twebwe nyene tukisoba kuko nivyo iwacu nta manager dufise nta management turimo ni twebwe nyene tugaye amahera tukagenda hano ari maison de passage nziza tukakota maison de passage nka 2 jours 3 jours tukayibamo tukazovayo duhejeje. Yeah. Mba kusaba uburyo bunini. Isho sana kweli. So group yiwanyu mamaze gukira n'izindi film nyinshi cyane. Yeah, hariho
turetse uguhemuka yabaye ava harakinywe ifilime yitwa indoto ya mbere, indoto ya kabiri, de partie. Hariho filime yitwa intwari z'urukundo, hariho filime yitwa inzira idashika yigeze gukinamo harijo n'izindi cyane brother. Hariho n'abandi ba star menga mu muziki mwigeze kuba mukorana muri filime. Yego kidumu twarakoranye na harijo n'abandi nyine usanga mu ma extra ya filime nyine nibusanzwe. Na Yason muri group arimo asanga n'umukinyi wanyu. Yason Jan dore kabagira na interview. Yason Jan turi kumwe umuririmbyi ariko anagerageza muri no miss koragereza gusora turirimbo nyene tumeze ukuntu nyene turyohera amatwi yobe. Mugabo Yason Jan haro nurimba ariko gusora nyimba yitwa sinzi ko yarubabwiye sinzi. Tepeta. Tepeta. Yaro duhedesheje. So bro gukorana n'abantu bafite izo mpano kandi bazana mwese impano kira amafilme gusa kuko ikibazo ngira kiza kandi mbego gukira amafilme byonyene birahemba. Hama gukorana n'abantu bafite izo mpano zitandukanye muri abantu bakora ubuzi butandukanye mbega biroroha. Dutanguriye kwanza ati ifilme irariha. Filme sinovuga ko itariha cyangwa kwiriha. Kuko turi uko filme yari imeze ubwa mbere, filme yari imeze ubwa mbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Byari nzi gushira isoni ubwa mbere. Nubu ubu twageze ku mwanya dushobora kuvuga ati okay durafise ababone kuri YouTube, turasho ko filme yiwacu hama harinjira ko mahera quelque part. Hama dusohoye filme turafise abadukunda, turafise abakunzi ba filme yiwacu, turafise abakunzi ba Hollywood ba GFS mu ma lancement yiwacu cyo kubona umuntu haje tuvuga ati okay filme nayitegereje murabana beza mwarakinye neza mwari kokoye ku buryo buto mufise mwarageje kubokoresha ko bishoboye ukabona guhaya envelope ya 500,000 y'umuriyoni ejo ukabona undi araje avuze ati okay murakina neza nimumfasha kaga publicity niko mara sino kudandaza cinema mu Burundi nabyo ndabona. Gusa bizoza nibuke bose bazobidufasha barazibona nabonye ndazi ko bazibona ziracho ku internet kuri BTV kuri Rema TV ku ma education nibazo ko bazizi nta numwe tazizi. GFS bamaze kuyimenya. GFS bayimenya kera. So bega filme ni uguhemuka. Filme uguhemuka iherana niyo party mwasohoye canke abantu mwashize mu suspense azobaho party ya kabiri. Filme uguhemuka uko yaheze turategekanya kugiraho deuxième party. Deuxième party zo bandanya Tengene vye wawe gusubiza umwana wawe. Yari yarapfuye man. Naramukavye acara hababuka nyene yaragwa imitima ko. Umva izo bandanya umugore wa mugore na stade sheri na mama wiwe. Ofete basigaye mu nzu twabamwe jewe na papa kugira cyo noma kuko d'abord sheri wanje afite ya papa nanje n'umwana wa papa none mu nzu havuka nde uyo umwana azovuga cyo mwita gute wewe ndagwa ikibazo cyitwa gute cyo tuzorondera abazi kirundi cy'abarundi umva naciye niyo nomoka dusigaramwo nyina wa sheri wanje na sheri wanje petite ko bose bafise inda bazovyara abo bana size kumwe bazoca bitana sinzi umwazo kwitaba. So kwandika nindabandikira filme muri society iwacu ndavuga ngo ninde yandika cyangwa nirandi gusa jewe ndashobora kubavuga ati jewe Diamant ndashobora kuba nandika gake. Yason akaba yandika kenshi ujya mutama papa wanje akaba yandika cyane mugabo turagera igihe tukavuga ati okay on va trier tukaraba turashobora gukinira sawa izindi zikaja haje tukagikuru sino twese turafise umutwe wo kwandika turafise ma histoire mu mutwe turafise bimwe n'ivyo nushobora nuko kuzana histoire wewe muga utazi kwandika utaduzi histoire wanditse histoire sous forme text udashobora kwandika script kuko script isaba amajabo meza akomeye atusha muri cyo gihe rero je nashobora ko nta yafise nzi Giswahili tatepeta nkayo tazikiru kirundaje ngiye yibona asanga mezo ko nyene so ubu muri project akwandanya n'amafilme kuyerekana neza cyane no uguhemuka ya mbere ko bavuze ushobora ko ari ya mbere ni ryari kuyerekana imazindwi iri kwerekanwa ku mateleviziyo yiwacu ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi imaze imisi mu ku studio nongera mvugira abantu ba studio bra abantu ba studio baratwicira akazi
turasoroma muri filme twagize ko ama dépenses menshi nabo bakaca badandaza so umva ntabantu badukingira baraboneka ariko urwego rujejwe vya droit d'auteur hano mu Burundi je ku bwanje ntibyo ndabona nimba ruhari studio filme z'iwacu ntiziko ziradandaza mu studio atandukanye mu gihugu cy'u Burundi erega ruhari kugira ngo utware mu gikorwa cyawe hanyuma bacotantifye bagira bati iki gikorwa ni cyana katwateye ku kidodo hanyuma nawe ucuja gutaburiza umutayo by'aba stage brother aho hantu hari habor bigeze kuba bavuga ukuntu mu gusohora filme muzore muzana script ko mu depose ngaha matuyige ko canke yavaye ko musohora filme muzane CD yo mwakinye tuyitegereze kwa kugira nyene isohoke bayirekuye sivyo ikintu twatwaye mu sinema twatwaye CD ni batari script dere baduhaye yararenze turasubira kubaza barabura niyo bagisize ariko kandi tu umuntu ariko araraba muhaye muca kuri television Rema TV BTV RTNB murashushe birinjiza byinjiza biciye ku ma television just kwandikisha izina nyene muracapambana sino nta mahera bakigirwa mu buramwe barabara basafuma kumenya ni watsitara kuvyura sino mahera va muri zone muziga zindi nzira nakubwiye ariko murumva ko navyo bibandika apa biradufasha cyane turabashimira aba journaliste batwitaho haba ama TV classic ama radio ayasanzwe n'ama TV online bariho benshi badufasha kumenyekana badufasha kurante namwebwe K19 TV bimwe nivyo ndetse n'izindi hakabaho n'izindi mugabo sinzi ko bazi n'umustar no mu Burundi yobakina film bariho ngabo sibyiza so ngirango life yo kina cinema niyo guhustling atubivuga uko gukina cinema wibaza ko izo gutunga no guhustling nyene kuko turadepansa ndashaka kudepansa miliyoni nkigiza 200 cyangwa 300 kandi bavuze zanzira nkaca nongerereza yandi ndose kuko nguma mfise cizere cejo kuko ejo nshobora kumera nk'abajya abandi badandaje bubasi amaroshe bubaguze imiduga kuko nabonye ivyo byose we don't know bashobora kuba bahereye habi nyene nkuko so motivation murayifise motivation tutugiye murumva ko muri motivation murabwiye ati apeti kandi wisonze ari murabwiye apeti wisonze nana kiba bakotse ego none ikindi kintu kikunda kuza umuntu ariko arumva abantu bakina filime hano iwacu mu Burundi kubera iki cyane zikunda kuja kuri YouTube ni kubera zinjiza ni kubera YouTube ariyo yinjiza cyane kubera iki amaseda soka ari make ntagurishwa okay no guha example yiwacu twebwe kare dusohoye filime nkuva ku sezerano birumwe nivyo ko twarigeze gufata umwanya wo kudandaza amasede tukagenda kuri beach yari ma weekend tukadandaza harabazigura umugabira ruhisha amani tukora manje turavuga toke tuko turazidandaza tuko turabafosa tuko turabafosa kugura peut-être tuko turabafosa aruza kuyigura akacayita ntamenye yayitaye hari kuri plage hazo kuyibagira akayibagera mu kabare ukurumva twe kuri level tugeze ko twebwe rero ubu dusohoye film no stress yo kugira yo kwidandaza yo kugenda ngo tuko duwa copy ama film tuko ndaza graba ama CD menshi tuvuga ati okay kuri YouTube turashirako dukora CD ya RTNB ya BTV yahe tu twaduhekeje twaduhekeje ko ibintu byose na my stress tuzoza kugrava ama CD amajana 3 udandaze CD 30 40 50 usanga ari uruhombo ariko kambe murabona ko ama views aboneka mushikana nko ku ma views angahe twebwe views turashikana nko ku ma 40,000 30 20 uko mukingo kingana gute nko dufata par exemple nk'imazindi ko tumaze igihe tuzariko turapostinga ibintu kenshi yego twasa n'abantu turi occupé gukora ko dubu dufise stock dufise stock amafilme kugira ngo turateba gusohora amafilme ko ari gihe twateba umwanya abandi bari occupé ata filme ihari ubu mazi somene igeze ku ma 10,000 11,000 amba si bibi gose si bibi uhaye urabe ico wosaba rero abakunda kuraba amafilme kuko nitwovuga abakunda ifilme
filime ndundi kiravugika. Ico ni cyo nsaba nta kintu ni ikintu kimwe canke bibiri canke bitatu no gukunda ibintu byo mu Burundi. Deje ni wakunda ikintu cyo mu Burundi kuko umaze gukunda iki wanyu kizoreka gutera imbere gute. Umaze kugikundura giteza imbere. Twe dutera imbere. Leta ikaduteza imbere. Leta tukayiteza imbere kuko tumaze kuba dufite societe twe. Dufite NIF turi haubert. Yuko navyumva turi haubert. Yego. Yuko navyumva. Rero mu gihe turiko turari haubert turiko turinjita tuko turahomba usanga ari ibintu bigoye. Donc dukunda ivyiwacu en général. Tubishira imbere haba mu muziki haba muri filme haba mu zindi bya architecture bindi dukunda ivyiwacu nta kindi nta bintu birevuje no banovuga. Nuko rero ni turi kumwe hano n'umukinyi wa mareresi Diamant. Bari muri JFS bariko gusora filme yitwa UGUHEMUKA ushobora kusanga kuri YouTube Homewood TV. Umva ko bafise n'izindi filme zitandukanye hamwe Indoto. Isezerano Ntwari z'urukundo ibintu byinshi ari gihe nagiye kandi muri izo filme harimo n'abasitari bakomakomeye bamaze kubaka izina niko twavuga bafise aho bamaze kwishikana Rarijo na Kidumu na yasona amaze kugravision amaze kushikana tuzoza byahereye parti tumaze gusohoka ya UGUHEMUKA urumva ni film imeze neza cyane. Merci sana. Muri description murasangayo link bashikana kuri Homewood TV murabe film zabo ni K9 TV murakoze cyane. Merci beaucoup.